Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nk'akaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe neza bivanye n'aho dukurikira uherereye. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2023. Ese ibintu biriko bibera muri komine Musigati vyoba ari ibiki? Kuva mu mpera y'indwi iheze hari ubwoba bwinshi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu babwirwa ko hariho abaroberi ba Tabara binjiye mu kibira muri iyo komine. Amakuru dukura mu basirikare mu ntara ya Cibitoke akaba avuga ko General de Brigade Dominique Nyamugaruka nawe nyene yabwiye amakuru nk'ayo abasirikare mu ikambi ya Cibitoke mu mpera y'indwi iheze. Ariko igitangaza abanyagihugu nuko abo baroberi batariko baragwanywa nk'uko vyahora bigenda iyo havuzwe abaroberi muri komine Musigati. Umwe mu banyagihugu b'i Musigati yatwandikiye agira ati: aba baroberi bamwe bavuga ko ari igisoda ca leta, abandi ngo ni Tabara. Twebwe natwe twari tumenyeye iyo haje abaroberi haca haza igisoda kikabarwanya. Ikindi aha usanga hariho abagira bafatwe barenganywa bagirizwa kubanyegeza nk'uko vyagenze mu minsi iheze. Nayo kandi Imbonerakure yarishwe hirya y'ejo iriko irakizura. Hirya y'ejo mw'ijoro ry'uwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, Imbonerakure yitwa Wilson Hamenyimana yarishwe n'abapolisi. Iyindi Imbonerakure nyene irakomereka. Amakuru ava muri komine Musigati akaba avuga ko mu gihe abapolisi bariko baratembera baraba uko umutekano wifashe, bahuye n'Imbonerakure ziriko zirakizura, maze abapolisi bikeka ko babonye abaroberi baca bararasa. Uko niko Wilson Hamenyimana yahasize ubuzima. Ivyo vyabereye ku mutumba wa Kayange. Umunyagihugu w'Imusigati yadusangije amakuru afise ku barashe iyo Mbonerakure, akaba yaragize ati: amakuru mfise nuko ya Mbonerakure yarashwe n'umupolisi yitwa Irakoze Eric asanzwe akorera kuri komisariya ya Musigati. Uyu mupolisi yari mu murwi warimwo abapolisi n'abasivile bambaye umwambaro w'igipolisi. Muri abo basivile harimwo umukuru w'Imbonerakure yitwa Nzisabira hamwe n'umuhanuzi wa Musitanteri hajejwe imibano yitwa George. Kandi abo bose bari bambaye impuzu z'igipolisi kandi hari abasivile. Izi Mbonerakure zarashwe zo zari mu wundi murwi uri ukwawo, ntabwo zo zari kumwe n'abapolisi. Aha rero umuntu aca yibaza akabazo: Imbonerakure zaduka zikizura zitavuganye n'abajejwe umutekano? Mbega Imbonerakure yishwe muri ubwo buryo igihugu kiraheza kigafasha iki umuryango wayo? Mu gihe Umurundi apfuye ariko arakora ibikorwa vy'umutekano w'igihugu yategerezwa gufatwa nk'uko igihugu gifata umusirikare canke umupolisi hapfiriye igihugu. Woba hari umutego kuri Ndayishimiye? Amwe mu masoko yacu mw'iperereza havuga ko ibivugwa nk'igitero ca Tabara muri komine Musigati ushobora kuba hari umutego kuri Perezida Ndayishimiye. Ayo masoko hakeka ko akarwi k'abitwa abari mw'iragi rya Nkurunziza boba bariko bashaka kwumvisha Perezida Ndayishimiye ko abangamiwe mu vy'umutekano, kw'inzira ariko arafata yo guhana bamwe muri bo hari uguhemukira igihugu. Iri soko kandi rivuga ko ivyo bita igitero bashobora kubikoresha kugira basubire kwica no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku bwinshi. Ibintu biriko birabera muri komine Musigati birakwiye gutomorwa neza ivyo ari vyo. Ico kiroberi gitera ntihagire uwuja kukirwanya ni nyabaki? Nayo mu yandi kandi hahagaritswe abantu barenga 10 mu burongozi bwa Seneri. Abantu 11 harimwo abashingamateka 10 basanzwe basasa mu nama nshingamateka barahagaritswe mu burongozi bwa Seneri ku rwego rw'igihugu. Vyagizwe n'umukuru w'umugambwe. Agathon Rwasa mu vyo abagiriza hakaba harimwo kutayoboka inzego zo hejuru. Iyo ngingo yasohotse kuwa 28 Ruheshi 2023. Rwasa yabimenyeshereje mw'itangazo. Bamwe muri bo bishize mu mugwi w'abamwiyonkorako kugira ngo bahakane ivyavuye mu masezerano abiri ku rwego rw'igihugu. Babicishije ku mbuga ngurukanabumenyi. Uko akaba ariko Rwasa abagiriza kandi kutitaba ibikorwa bitunganywa n'umugambwe. Urwo rwandiko rurerekana ko inzandiko bandikiwe zo kwisigura abandi bari muri uwo mugwi zitishuwe.
umukuru wa seneri akaba avuga ko abagararije bahanywe hisunzwe amategeko agenga umugambwe. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yari yahagaritse mu ntango za Ruhuma ibikorwa byose by'umugambwe seneri ku butaka bwose bw'igihugu c'u Burundi. Martin Niteretse yari yavuze ko ashaka ko hataduka indyane muri uwo mugambwe wa mbere mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi usanzwe uri mu bihe bitoroshe. Uwo yahoze ari umugwanyi igihe kirekire akaba amenyesha ko iyo ngingo irimwo akarenganyo kandi y'agahotoro ishaka guhungabanya umugambwe ku nyungu za CNDD FDD. Mugabo Martin Niteretse ntaca hirya no hino. Ingingo zavuye mu makoraniro ya senera aherutse kuba zonyuranye n'amategeko kandi umugambwe uzosubira gutunganya ibikorwa mu gihe iyo migwi ibiri izoba yaratoreye umuti ingorane zibaryanisha. Umwe mu bari muri uwo mugwi wahagaritswe na Rwasa akaba avuga ko izo ngingo hari ukugerageza ibidashoboka. Nayo mu bindi kandi mu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 amafaranga yari yategekanijwe ku burusho bwo kutariha amakori angana imiliyaridi 18 mu mafaranga y'amarundi ariko yakoreshejwe kuri ubwo burusho angana n'imiliyaridi 102 mu mafaranga y'amarundi. Muri ayo mafaranga imiliyaridi 102 ibice bishika hafi 74% canke imiliyaridi 76 nayahawe abagwizatunga bigenga. Ubundi burusho bwahawe amashirahamwe ya leta ni ukuvuga imiliyaridi 12, ubundi buhabwa abarangura imiti imiliyaridi 11 n'ibice 9 mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo mu Burundi hadaharanira ivy'intwaro ahabwa imiliyoni 793 mu mafaranga y'amarundi hamwe na mpuzamakungu yahawe umuliyaridi 1 n'igice y'amarundi. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima akaba asigura ko bimwe mu bituma ayo mafaranga yabaye menshi ugereranije n'ayari ategekanijwe ari uko bigoye gutegekanya mu ntango uburusho butangwa n'ikigo ADB ku banyamitahe hamwe n'uburusho bwo kutariha amakori ku bikoresho byo kubaka bikenerwa bivanye n'ibikorwa biriko birarangurwa. Yabishikirije kuri uwa 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 mu gihe yariko arasigura imbere y'inama nkenguzamateka uko leta yakoresheje amafaranga mu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari nabateguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura.